mwumviriza ikiganiro Yesu n'inyishu, ikiganiro cy'urwaruka mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Rwaruka, misore namwe nkumi, umviriza iki kiganiro muzokwibonera ko Yesu ari inyishu mu bibazo byanyu byose. Inshuti mugenzi mukunzi washimye kubana natwe kuri uno munsi, rwaruka musore nkumi, ndagwaye mwiriwe ndakwifuriza amahoro umwami wacu Yesu Kristo. Kaze mu kiganiro Yesu n'inyishu sanzwe utegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ugitunganirijwe na Samuel Nsabimbona. Turacyari kumwe na wa mukozi w'Imana Pastori Eliyazari Rukundo hano ku Rusagara mu ntara ya Cibitoke muri komine ya Mugina. Turacavugana rero ingene wakiriye umuhamagaro. Twinjire rero muri uwo muhamagaro, urumva murawemeye, muratanguye ibikorwa, mwaratubwiye yuko babatumye ahantu hitwa mu Ruziba, mukaca mubona hasa koko naho Imana yari yaraberetse. Mubonye mugeze aho Imana yaberetse mwiyumvise gute? Nanezewe cyane, umunezero waciye wongerekana. Ndamenya neza ni noneho rero burya Imana iratuma. Yantumye ndavyemeye yuko yantumye tatangwa gutanga tugishinga ntahe agana n'abantu tandakora nezerewe kuva aho naba kumwarangabo musuko rwa rugendo rusa kurenza amasaha abiri kandi gihe nari ntanguye kugira amagara make naho nari muto ntasubiye ikugira ubunebwe ndabona bangwaye nafatisha goshi nkagenda niyo moto ntazariho ndagana n'amaguru zarinye ndagana n'amaguru nezerewe ngashika kandi naseka nkaruha gatoya mugabo navyuka kangakora naciye sito guta ntavuye mbona nsiteho nari imaze imyaka mike yangeze ubukwe n'abana nayimaze kuba nk'abari batoya babiri kuko nari ngwaye wana ko umuntu ndansanzwe ndi muto narengutse habuze umugabo munini muremure nka Goliati aranda abona gasuzuguro ngo nubo baduhaye wako bayiko ngo badutegereye kwe ko badere ngo mukaturongoye mugo ntabwo ari mwishengero yari mu gisagara umubiri yo numva banze kubabara hamani Yesu kitamfasha tandeka kubabara avuga ndasenga mana ko nazero untumye ndaguza nzove ngaha rero agabo ntarusengeye ndabigusabye tangeza ngaho rero aho byose ndayimaramwo imyaka ibiri. Imyaka igomba guhera ntati haza hano umugore wiwe umugore nateka kumugendera baje kumagendera bigishwa nsitse muri iyo nzu aranyakira nyamugabo nsanga ni hari bayiko banze Imana ngo nyamugabo w'igihangange amaya amazi ngo nkarabe ukabwo mwarimu ndacima Imana wakoze ndakanda kaba nahinda ndikumbe nigera uko niciye bugufi ngiye ari mwemu ariko mbiye natinya kuko numvise yantituye hanyuma rero nyuma yaho byakurikirana yahavuye aza kumvira ijambo ry'Imana muri rusenga ariko arigisha ega ndabarafukamye tanawe ndamusengera nanezewe umunezero nanjye kubona bivuga umugabo wembere yuko nimuka nk'abakantu magukorera handi bakamayo metasiyo nahavuye namusenga ko nari nabisabye Imana Yesu ashimwe cyane kumana yabinkoreye ndabona ko Imana yagiye intumye rero yego burya rero Imana irumva amasengesho cyane gose Imana imva gusenga kandi atwese tusamye ko nabivuze mu ntango munumva yuko natensenga nimba yuko hari umuntu yama ababaye kuvyo yumvise ariko ntabwo nakwiganga n'uburake akwiye gusenga nareze umva ko umuntu yishuye ndahava ndamusengeye kandi ahava ari mu iryo sengero ndabavuga cyane naho ntabane gukurikirana ibyiwe mu nyuma ariko itemana yaragikoze kandi ko cabaye n'abantu baratangaye cyane Imana irayumva amasengesho edusenga cyane gose Imana irumva amasengesho dusenga. Kandi iyo umuntu rero ari mu muhamagaro hoho wabonye Imana irakurikirana uwo muhamagaro wiwe wawe yarawukurikiranye cyane gose Imana irakurikirana
n'igihe bamaze kunyimura nkaba mu gisagara nkagenda ahandi nabonye ko Imana ikurikirana cyane yagukurikirana mu buryo bwinshi ni kuvuga iyo n'abandi mu gisagara mbayemwo hanyuma bigashika hajya habaho imanza tuvuge wazavuga ko habaho imanza z'ubukwe canke ibindi bikorwa bituma umuntu ateba kugenda naza numva ntanguye kumva atamahoro nkumva uruhagarara burya umuhamagaro wasimbikiye ibintu bifite ukugoberwa nkumva ko menga nta mutekano ukwiye mfise ntarasubira iyo nsanzwe inkorera Imana ibikorero irakurikirana umuhamagaro hari ikindi Imana ikoresha n'abantu nabo nyene mu kukurikirana nabo bimaze gutanga igikorwa c'Imana usanga bakurondera n'abarabandondera cane no kuza kubaza ibibazo n'amamagara nk'uko tubibona no mu nyigisho za Bibiliya umukozi w'Imana itorero ciwe si kindi nk'itoga ngo bone ko gihangange ko ruga buteye ubwoba kwambaye amagoti babatiye cyateye ubwo cy'ikigabo oya nibyo umuntu abona abantu baza kuri we kumubaza ibagoye babamaze kumubonamo Yesu Kristo kandi ko afise imico myiza kurangusha gwabo ko ayo hitse abantu kubonganira Imana kwikana amagaro naho nk'abantu benshi bakansanga muhira abatamakazi yarabagabo nk'abagore n'abandi nkama ndiko ndakira abantu bababwira ubutumwa bwiza ndetse naho naba naciye kuvuga ijambo ry'Imana bakomeze bankurikirana bakaza bati tuba mukeneye tamukeneye hadabona ko umuhamagaro wagumyeho ntibigeze rero usubira guhagarara navuge ngo n'ubu yego umuhamagaro ntibasubire guhagarara mbega icyatumye udahagarara ubwo si uko wabonamwo inyungu zivuye muri uwo muhamagaro wawe inyungu nabona izo nyungu ni ingirakamaro mugabo sito gusa umva hariho inyungu zivuye mu muhamagaro n'aba bantu bakira Yesu Kristo indizo nyungu zikomeye kuko igihe tuvuga ijambo ry'Imana umuntu afise umuhamagaro avuga abera abantu ubutumwa bwiza siko ubutumwa bwiza gusa agatsa bafasha ngo bakire Yesu naryo nababwiye abantu ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bubohora nkongera nkabafasha ngo bakire Yesu Kristo nabonye abantu bariko barakizwa navuze nyene yabaye inyungu ikomeye ya mbere kuko munya abantu bahindutse bemeye ijambo ry'Imana muri abo bamwe ubu n'abakozi b'Imana abandi n'abantu bakorwa vy'ishengero namwe bashinge nta niyo ndiko ndarengana bavuga ati uriya mutamana kweze ndiko ndakura avuga tujya mutama turereze ubutumwa bwiza bukumva ko ari viza cyane mbere hariho n'ikindi hariho n'abandi bazi ko ari basubira inyuma kubera satani n'abasubira inyuma nabo nyene haraho bambona batiyo batujya n'umuntu abatubwiye ijambo ry'Imana atwapfuye kunanirwa ataya yatureze neza yaduhanura neza hawo ndengana hano mbe ntanakibibuka urumva aho nyene ko ntiwaye guhagarara narose inyungu kandi Imana yagiye amfasha muri ubwo buzima tamuna neza gukora Imana ko bifise akamaro kandi kandi cyane keza ariko kandi birashoboka yuko mu muhamagaro habamwo ibibazo mbega hari ibyo mwahuye egome mu muhamagaro harabaye ibibazo birahaba kandi byabona ngo isi yose irimwo iwamubi mwumvise ko hari igerageza cya mbere tumuntu wagakengerwa Imana iratanga inyishu nyuma y'ivyo harabayeho n'ibindi bigeragezo abantu batebura umuhamagaro abantu shetani hagurukije mbere hageze n'igihe shetani hagutse abantu b'abanyamareba handagwana barahaguruka shetani arabahagurutsa rwose hatangura umuntu umwe hazi icyo gitero atamvuga ati Yesu ntabara ngasenga aho nyene harataba umutekano n'amadamu akazuba habati basa ni vyiza cane abakoze nivyo mu gisarandi murangwana akazi gitero ngasasenga nkazuka munyuma hatahegana n'abanyamareba benshi hazi igitero c'ingabo za shetani
muri ico gihe ndasenga Imana kuba ndasenga mu nyuma yaho nahavuye ahubwo hasokoroka umuntu umwe arambona ambwira ngo witegure ugiye guhera kandi ngo iyo umuntu w'umunyamareba ateye ubwoba cyane nditegereza ndagenda ndambara ahantu pana ku gitanda hasi Imana uyu munyamareba ibi ntibibeho ivyavuze ngo have avuga yuko ashoboye ko yavugishwa n'Imana ibateye ngo bibe bakuno ngo have agira ubwishime hagarika iyo migambi y'uwo mugwandizi tugenda gwana n'ubwo bitero kurinda guca ariko bukeye ivyo biratsindwa kuda n'ubu rero ivyo byaratsinzwe mu masengesho ndashikama kandi kugezaho abo bari babiko kubaribaza ivyo batinya no kumbona ndihinganye n'ubu bacabagira ubwoba muri icyo gihe rero nuko rero byabaye muri iyo ntambara mu mageragezwa batabona ko Yesu atari muzima umugwanzi yari yakuye hasi ngo azimanga icyo gikorwa amaze kuba akoraza abantu kuri Yesu Kristo iyo ntsinzi iraboneka kandi byanatangaza cyane n'abari babibonye ingene ubushobozi bw'Imana buriho ingene Yesu Kristo akiza ingene Yesu Kristo atabara nkavuga ati rero umuntu w'Imana yotinya abantu batera ubwoba abanyamareba batange abahamagara imizimu kuko ibyo Yesu arabinesheje mu ngwanire yose nk'iyo Yesu ni muzima navyoneye kandi mu gusenga nakimwe tuvuga ati Yesu Kristo ngwino ukaba uri mu Imana ibyo nta kibanza bifise nawe umugwanzi yahaguruka gute ito ni cyabaye mu mageragezwa hari ikindi cyakurikiye mu misi ntihanya akamire haciye nari ntashe mvuye ananiwe ngaha ku bikorwa hayakanama kari kahari tangageza gutaha muhira ndavuga nari zasaba ngo ngumino kumara nk'iminsi 3 twatsabangura ko madama gwaye ndatashe kandi azinduka ingaruka ndahaguruka ngiye ngeze ahantu hafi mu gasarambamwo haza makinga 3 rimwe impera indi hagati indi tenguma yo mu mukono wanje kugena ntibuka ngira agasiporo hari nka saa moya n'iminota nka 15 za kumugoroba cyane mu gitondo za kumugoroba hayatangura kuza kijima nza numva ikinge cyayisika era nkubita tandagwa hasi mu kaburimbi maze kugira ngo mvuke numve sanga ubwo kwamaze kuvunika kose tanege ataniye kwegera amavuye barabara bana baza kumvura sanga ubwo kwavunitse mwive baza barafata ati uza gupfa ati bwo ntiwababaye mwikizana mu mutwe ho abavyutse bavuye mu mazu kuko abaye bangoze babaciye bigendera batsanga umutwe natanabaye n'umugikiriza bemeye ko nza kubaho ibukeye baramvuye kuguru kurakira aho rero yari shetani ahagurutse akuye hasi ngo mpfe kuko umuntu abwiye abantu ubutumwa bwiza satani aramwaha maze iki gihe muri Bibiliya ko gihe abayuda bakuye hasi ngo Pawulo yicwe bavuga ati kuraho umeze atyo ntakwiye no kubaho Pawulo akavuga ubutumwa bwiza aho barabadayimoni bahagurutse bati naveho izo ngwaye nagize mu bikorwa mugabo kuguru kwarakize mwabonye kubona kandi niyo Imana yakinze rimbura aho hantu ntihabona sinigeze nigwanira umutwe irawukingira ikeza gikingira yarase cyo gitero cya shetani tiyo agisida yene ngo nagize Imana yankengera byongera ibyo ntibahagariraho kuguru gutanguye gukira bakuye kwisema nse ntambuka ndaza hano ku bikorwa abakozi tuba twabaye ibikorwa vyinshi baba umukozi yambwira ngo ibitabo vyaviriwe ntandonde nza ko bamabona imitonyi 3 gusa ahantu hari ibitabo nane ndakunda ibitabo rero kuko vyanditswe vyanda bikora ndavuga ntibisura kunyagirwa imvura yaviza ngo babe barakora tansi yakingaza duga ejo kunyubako yari bore ndakora ahantu hambere nakika mahande
mu nyuma ndakoroka korokera imbere numva ubwenge burazibira numva indu ngo yapfuye nkavimba nk'umuntu arota hasi batsansansa ngahavutse ukuboko bahava bazana mu ivuriro bateka zandi Bujumbura batwari Bujumbura Bujumbura tukoko kononekaye batamusinziriza kugira ngo tumuvure ati mugabo ko atafuye ahadaza uko n'urugamba igwabaye natwe iguhwera kandi ibyo rero mu nyuma rero panasinzirize ngo bagukore ndamara amasaha menshi mu nyuma ndava muri uko gusinzira aba bavuze ari imitego ya shetani yayikuye hasi hose rero muri izo ntambara no muri izo ngorane bazigamwe n'Imana abakoroka batapfa benshi umuntu avuye hejuru tanga yavuka mu rubavu kazora harambaraho nyene yeho nakoze buri ukuboko kandi muri Imana yakingiye umutwe yakingiye naho bavuze bati bizeye neza ko nza kubaho babonye bukeye bagwa batelefona bakumva bati bankwe ahantu muri salle operation atubu bakoze kwa kuboko bati kare tamutahana nuko nagwanye urugamba abayuda ngo bakuye hasi Paulo yicwe ko n'abadayimoni bakuye hasi ngo kuko nahawe gushirwa ibintu nk'ibyo kabana koreye Imana agafasha nk'umusore natiye mbona ivyago kujya Paulo yavuze ati harama usondi ivyago vyo muri ubugingo rero waciye Imana yo naboneka ivyiza gusa ariko haboneka n'amagaragezwa ya mitego ya shetani ibyo bwose ivyago n'amarushwa nabiciye mu mugabo yezaranesheze umva ntituma ubunye ndutugende wasanga ndi muzima ejo nabiciye ngo rero yesashimwe nahabwe icyubahiro akwiye gushimwa nyene urumva umugororotsi canke umukozi w'Imana araca mu bimugerageza araca mu ntambara ariko turabonye yuko muri izo ntambara nyene ko Yesu naho nyene abinyishu nk'umutabazi yarabatabaye pastori murashishikara ibikorwa muri urwo rugendo rero ko kugendana na Yesu nk'umukozi wayo hari ibindi muvuga muti ibi nyene ndabifatira ko nkabwira abantu nti urugamba rurashoboka muri Kristo Yesu egome cyane muri izo ngorane zikomeye umuntu ashobora kuvuga ikintu atabonye tubata mu vyago kugira ngo tubabwire abandi ibihangane tabona abantu bahuye n'ivyago abantu bagwaye abantu bafise ibindi bigeragezo bikomeye aba mu miryango canke mu babanyi basanzwe tubabwira ati mwihangane ni abantu kuko tuko tukwera igikorwa cy'Imana ku isi twendabwira amarushwa ateko mwese mwe n'amarushwa muhumure nanesheje ko Yesu yavuze iyo twoba twuna mu byiza gusa biratugora go kuremesha abari mu vyago kuko abantu bose bona bari mu vyago kumenga babaracumuye ariko rero ngo tubisoma mu ijambo ry'Imana ku vyashikiye Sadaki na Meshaki na Abedenego tabona bone ko bagize ingorane tabona ngo Paulo na Sila batirwa mu ibohero Imana bakurayo barikiyemo ibyo byose rero twatubwira uti ibi twabonye muri Bibiliya natwe tukako vyadushikiye byadufasha guhanura no kuremesha abashikiwe n'ingorane n'ivyago vyo muri ubugingo twatwagurutse ibyo birahaba ati mugabo tukumye kuri Yesu Kristo Yesu ni mutabazi wacu ibyo badushikira ngo turemesha abandi tumaze kurema no guhomorizwa fatiye nk'ibyo vyashikiye dafite uburenganzira ku gushinga intahe kwigisha mvuga ku byo niboneye atari ivyo umva hari ivyo dusaba mu ijambo ry'Imana zabaye natwe tukavyibonera ubwacu twarongere rero dufatira ko ngo dufasha abantu bihangana kuko hariho n'abantu abo yiyumvira ko kuba mu Mana ariko yonge inyungu gusa atari ngo nazogira atazogwara ise no ko ari isi si paradiso niyo kwitwa isi itari mizo ngorane iyo ziba paradiso panze nabo turayirindiriye tuzoyahabwa n'umuremyi nkuko haya namaze gushika tuzabasanga ariko isi nayo iri mu ivyago ariko ikituhumuriza nuko Yesu Kristo ari wawundi arutabara muri ivyo ntitumeze nk'abandi uko tubaho dufise udukingira Yesu kumutabazi kurusha uko umuvyeyi atabara umwana aba umuvyeyi yumvise umwana arize arirukanga kuvuga ati ndaje
Yesu nawe aratibuka kuruta uko tutibuka twebwe nabwo rero abari mu byago ntabaheza ntibahumure Yesu ni muzima Yesu ni muzima abari mu byago ni muhumure murumva yuko no mu ntambara naho Yesu aseruka nk'umutabazi burya rero intambara ku muntu w'Imana ni shuri hari ibyo wigiyemo ni shuri rikomeye umuntu iyo aciye mu ntambara aca yiga kwihangana ata yama agavye kugira ngo ntahava asamara avuga ati noneho ndivyagiye mu vyiza gusa kuko iyo umuntu agumye atakimugerageza aravuka amenga noneho nta ngorane ziriho agahava akaba nk'uko umenga nta n'ikindi kintu kiriho kigoye agahavura ni akanaboreza hari abantu baborerwa mu munezero bigiye iboreza si ibinyobwa gusa ego ibinyobwa bibi vya mbere mu kuboreza ariko ibi hariho nomero zikurikira umuntu iyo yenezerewe cane ntasubira kwibuka gukorera Imana neza cyangwa yibuke gusenga kandi atanagata amufatiraho akarero tukabona muri Bibiliya igihe ku munsi wa Pentecote inyama munsi wa Pentecote abigishwa bari hamwe bagasangira ivyabo bayinezerererwa nta nicabakoma bagasangira ivyo bakabizana ariko inyuma y'amabuswa ya Stefano aho bafata umudiyakoni wa mbere Stefano n'abandi bakamwica batababonera kubaha amatiba kurikirane barasabagira batagira bavugiza ngo jema ubutumwa bukwira hirya ino hino byagomba nyene birashobora gutuma umuntu akanguka akamira kwiye kubera amaso ubugingo no gusenga ngo abandanye kuko tutarashika gufata tutatumwe kitadufata nizo gituma rero rimwe na rimwe amabuswa bazango adukangure tongeye tubere maso ubugingo tubere maso ubugingo ibyo ducamwo Kristo Yesu ashobora kubikoresha kugira ngo adukangure mugenzi wo buri mu byago kubera umuhamagaro wo gukurikira Yesu cyane kumukorera urumvise yuko uri mu ishure kandi muri iyo shure wumve ico Imana iri kiravuganiramwo nawe kugira ngo ushobore gushishikara urugendo kuko turumvise yuko no muri ibyo bihe navyo Yesu ntaba yagutaye sinabizi pastori imbere yuko dusozera kino kiganiro cyacu yuko hari irindi jambo muvuga muti muri uyu muhamagaro wanje sinogena ntabwiye abanyumvirije ingene bashobora gushishikara umuhamagaro muri Kristo Yesu ababereye inyishu ibibazo bitandukanye egome kwimene data wese ko rumviza ikiganiro Yesu ni inyishu kaba uri umukozi w'Imana canke ukiumvizwe iguhamagara urakwiye kugumya ibanga ry'umuhamagaro tetane mu gusenga no mu kwirinda kugira ngo umenye neza yuko naho ubona ibyago biri imbere yawe wame wumva ko uzinanye na Yesu Kristo ukomeze gusenga bizagufasha kutagenda utwaye umufuko cyangwa ishagoshi y'ibitabo gusa ariko wumva ko ijambo ry'Imana riri mu mutima wawe umuhamagaro wanje ikintu gikomeye cyane nuko nande nama numvijwe nkoma numva ko Yesu ari muri jewe nandi muri we nakwifuza ko nawe kumva kuri muri Yesu uri mukozi w'Imana ukaba utumva Yesu muri wewe ntushobora kubandanya igihugu c'Imana genda kibandanya kuko numva ko Yesu Kristo andongora kandi hafi yanje haba mu marushwa haba mu munezero haba mu bihe byo kuvuga ubutumwa bwiza ikindi ngira akamaro no gufasha abantu b'Imana abakizizwe n'abatarakizwa ngo bakire ijambo ry'Imana kugira iyo niyo nyungu ihambaye iri muri icyo gikorwa c'Imana nandi niko mbandanya kugira ngo nze sike kumpera y'umuhamagaro uhamagara uza mu ijuru kuko Paulo yabivuze igihe yandikira isengero ry'Ifilipi ni kubandanya rero mu kwizera no mu gusenga cane cane mu kwemera ko mwe muyera mwene data nkunda akurongora nawe uriho uriko wumvizwe Yesu aguhamagara ntutinye guhamagagwa ntutinye kwemera umuhamagaro kuko ne wayikorera izoguhemba niyo izokuzigama mu buzima bwose nanje nuko nyene na nubu ndayindiriye kandi nkwanizire kuzoronka ubugingo budashira niko Paulo yavuze mbe nkabwira umuntu wese yemera igikorwa c'Imana koko tarondera inyungu mbi inyungu y'umubiri inyungu z'umuntu ntato zizana
aho bwoba ari ubucumukorera ariko inyungu yo mu vy'imwemu n'iyo umuntu akora avuga ati nze ndonke ingero mu bwami bw'ijuru, aho niho bifasha umuntu kwiyengeza kugira ngo umuntu azove muri uyu mubiri yubaha Imana kazoza ngivyo bikorwa biri mw'ijuru, aho dutangwanirwa gushika ku mpera y'uwo muhamagaro. Imana igufashe mw'idati guhezagire kwemera ubutumwa bwiza n'igishinga ntahe kugira ngo igufashe utaruka ikibe n'itiza no kuguma muri Yesu Kristo mutumbereye. Imana ibahe umugisha. Namwe Imana ibahe umugisha. Reka rero nje ndabasaba musengere uwo muntu ariko ari mu muhamagaro mugabo ashobora kuba ari mu ntambara kugira ngo ashishikare urugendo azashike ku mpera y'umuhamagaro wiwe. Mwami wacu Yesu Kristo, nongeye gusengera uyu mwene data ariko yumva ijwi rimuhamagarira kugukorera. Uwo muri kurahamagara nomufashe kwihangana, nomufashe guhitamwo neza, kwitaba ijwi ryawe rimuhamagara kugira ngo ibyo mutera ubwoba, ibyo mutera amaganya umutabare. Fasha muri data wundi wese ari ku gikorwa cawe, ari kivyago n'amabishwa n'ibigeragezo bikaba bimukikije, ari uguhamwa, ari ingwara, ari iterabwoba ry'umugwanzi iryo ryose yokumva ko ivyizigiro biheze kubera intege nke zawe wa mugwanizi. Ndamusengeye kugira ngo umutere iteka, umukure muri ayo maganya, umukure muri izo mbobane kugira ngo aronke umutekano, maze umuntu wese umaze kumuneshereza yitege kuzoronka ubugingo budashira kandi ubandanye kumuhezagira. Umuntu yemeye guca bugufi mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Teka kwiganyira, teka kwihebura, dufise isezerano rikomeye. Ikiganiro cyacu kuno munsi turakigarukirije ngaha. Nagomba gukingurikira cyane umukozi w'Imana yafashije kukibatunganiriza akaba ari Pasiteri Rukundo Eliazari. Tukaba duhuriye hano ku Rusagara ku ishengero rya Pentecote ni mu ntara ya Cibitoke muri komine ya Mugina. Ndagukengurukije nawe mugenzi washimye kumviriza kino kiganiro, wumve yuko umuhamagaro muri Kristo Yesu uhera ku kwakira agakiza, kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, hanyuma uhamagariwe kumukorera, umukorere ngo azobana nawe aguhe kurangura uwo muhamagaro kugeza kwiherezo. Nuko ndakwikibanuye ndakwifuriza umugoroba mwiza naho butaha. Kaba nawe ugomba kutubaza cyo kutwunganira, utwandikire cyangwa udutelefone wanditse ukoresha agasanduku ka poste 1120 Bujumbura canke email twrburundi@gmail.com canke uturunyikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa nomero 79 804 286 canke 69 671 277. Izo telefone ushobora no kuzidutelefonako mu masaha y'akazi. Wodusanga aho dukorera kwibarabara ryitiriwe Ubufaransa hafi y'ishengero Anglican rizwi ku izina rya Cathedrale Sainte Trinité mu Rohero ya mbere. Tukaba tuguhaye ikaze naho butaha. Umwami wacu Yesu Kristo akubera inyishu. Ico cyari ikiganiro cy'urwaruka Yesu n'inyishu mushikirizwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Niba nawe ugomba gushinga intaye ko Yesu yakubereye inyishu cyangwa ugomba kutunganira, twandikira uti Yesu n'inyishu, agasanduku ka poste 1120 Bujumbura, cyangwa udutera kamo kuri 24 26 57.